n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi none ko haguma hamota intambara yo Rwanda n'u Burundi inzira zindi zose zarabutse nuko abagizi ba nabi baza kwica bene igihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda bahagurirwanisha n'u Rwanda nibwo batunze nibwo rubagaburira mugabo yayica mbwira ngo tuzobabaha ikindi kibazo cabajijwe nikijanye n'ubudandaji kumbibe ati urubibe yavuze ubagatumba mugabo urabikongo rugaye n'uraba mu Rwanda byose bifatiye ku mutekano w'igihugu amagara utamajana tuze turumva ibintu kugurura kugira ngo abantu bace bapfa ngo nuko warose amahera ayo mahera azokora iki mu gihugu abantu bapfuye ikibazo kirahaba imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bavuze bati none ko haguma hamota intambara y'u Rwanda n'u Burundi inzira zindi zose zarabutse twebwe turabaterwa ntiturabatera ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro yaba ariko twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera twebwe nta mugambi dufise gutera u Rwanda mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi nikimenyamenya nuko abagizi ba nabi baza kwica bene igihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda bahagurirwanisha n'u Rwanda nibwo batunze nibwo rubagaburira twaragize ibiganiro dusaba tuti basaba abantu baduhe baze nk'abaje imbere butungane gushika ubu baratera gati kwatabazoduha ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi ni mubakire hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba twe ntiduhagarike tuvuga tuti nta kamaro ko kurwana twe turabwira tuti twebwe icyo tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi ni iki tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi tubwire icyo muduhora gushika ubu ntacyo baratubwira umunsi rero bashaka komborera akavuga ati Burundi butagize ikintu tuzorekura tuzoheza tukiganire mugaje gushika ubu ntacyo barambarira muga twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana telefone wa mugenzi wawe wumve ko atacyo kubwira ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi mugabo yayica mbwira ngo tuzobabaha turacarindiriye turabica babagumirije rero no kwama tugavye uko ntituzi ico bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi ikindi kibazo cyabajijwe ni incabwenge ziguma zigenda hanze burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cyacu igihugu cyacu cyaracerewe mu bijanye n'iterambere kiracererwa gisigara inyuma ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere ivyo bihugu ico bikora biguma bitunungwisha hanyuma rero abantu uko bagira uwo munoho w'ibihugu biteye imbere niko n'umuzirikanyi wabo uzimira ugukunda igihugu bikanka kuko kubona umuntu yigishijwe na leta kuva mu bwana bwiwe afungura muri ico gihugu akiga yigishwa n'igihugu kikamurihira vyose ahejeje amashure aho yovuze ati nanje surize mu nkoka abarundi batumye niga reka ngende gukorera abandi reka ngende kwigisha abandi reka ngende kuvura abandi n'umutima wo gukunda igihugu muteyi ibi rero niwovuga abantu bagifise umutima wo kudakunda igihugu cyabo ivyo zopfa mubibona kuko hari ubwa mbere nawe nibaza ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into mbega ko igihugu gisabwa yuko no kucitagira tugatanga amaraso yacu hoteli igihe uvuga uti ndase kuvura umurundi ntapfe uzi neza ko ushaka kwigurira ico kwigura uwo mwene gihugu
tugarukanira umutima wo gukunda igihugu niwo muti nyawo. Abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera akunda igihugu, iyo rugeranye ko aca yirukira yigira. Tugarukanira uwo mutima, ni nta wundi muti mbona umucangero aba ari umucangero ntakunda igihugu, yikundira ahari ingero, avuga ati nigere muri bariya bateye imbere. Ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu, twikorere ntibaduse amazi, dukore gushikaho bazovuga bati bwa bundi ntaho naroye, reka nsubire. Amazi arashuha ntibagire umumbeho, azoteba agaruke abonye tumerewe neza. Mugato zomutwenga azoba ruti wewe waduteye akagere none ubonye tumerewe neza uciye ugaruka. Nagira saba abarundi rero cyane cyane abize batangure kugira umutima wo gukunda igihugu, kuko izo ncabwenge ziraduhombya cyane. Abanyeshuri basubira kwiga neza, ababigisha bagiye, abaganga amagara y'abantu acagenda nabi, abaganga bagiye kwivurira abatabigishije. Ibyo byose ariko ndabwire reka n'umuvumo urimo kugira ngo batunga rwose. Ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko base kuvura bene wabo. Ikindi kibazo cyabajijwe ni icyo mu gisagara ca Bujumbura abakozi bari bahari. Doheganye icyo kibazo natwe twariko turakibaza, kuko hariho abavuze ngo imishahara babashize mu makomine atandukanye, ngo imishahara je nabajije none amahera bahora bahembwa yava hehe, harayimutse hoba haciye hagenda. Niyumvire yuko mu ntara ya Bujumbura bariko baragikora ico kibazo, kuko tuzatumaze kubishira ahabona, turavyizeye kuko amahera yahemba abakozi aho yava hagumyeho n'ubu hariho, kuko amahera yahemba abakozi n'amatagisi n'amakori nimurondera ahandi. Aha ayo makori n'amatagisi yava haracariho. Rero nibaza ko bariko baragikora ubu, kuko twaramaze kubibwira ababijejwe mu gisagara. Ariko haciye haza n'ikindi kibazo, mbega umugwa mukuru waragiye. Mumenye intara ya Gitega n'intara Bujumbura niyo migwa mikuru Burundi. Intara ya Gitega ni umugwa mukuru wa politiki, intara ya Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi. Ku ntara rero intara irafise nayo umugwa mukuru. Iyi ntara yabifise umugwa mukuru. Igitega umugwa mukuru w'intara ya Gitega ni komine Gitega. Ibujumbura turafise amakomine Ntangwa, Mugere na Mukaza, niyagize umugwa mukuru w'intara. Niwo mugwa mukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi. Bujumbura rero murumva ko ari umugwa mukuru w'ubutunzi, kuva mu Cibitoke kugenda gushika hariya ku Ruzibaza, niwo mugwa mukuru. Mugabo naho hariho umugwa mukuru w'iyo ntara. Aho Muramvya rero iri mu mugwa mukuru w'ubutunzi, mugabo umugwa mukuru w'iyo ntara ya Gitega ni komine Gitega. Ngira ngo ngaho twabitegera kumwe abantu bakavyumva, kandi nakanda bamenyesha ikintu kimwe. Erega nimuze muramenya yuko dukeneye kubisakara biba binini binini, bigwira ahubwo bitaba binini cyane. Hajya tuvuga tuti twegereze ubutegetsi abene gihugu, nugira hose batera imbere. Bose nibiruka Igitega, Abanyamuramvya akavango birutse kuba Igitega, ntaco bazobatunguye ko dushaka Muramvya kiba igisagara kinini. Nico gituma mwabonye aho bukera muzosanga ibisata byo mu ntara. Nk'ayi Muramvya muzosanga hariho nk'ibisata nka bitatu bikorera ngaha, ibisata by'intara bikorera ngaha muri iyi komine ku mugwa mukuru wa komine, kugira ngo turabe ku butunzi bw'igihugu tubugabanganya abarundi bose. Ntimurondere ngo kugira ibi by'intwaro, twashatse ingena amahera y'igihugu aja mu gihugu cyose kandi abarundi bose bakoroherwa. Rero mwarabonye ko twace tugabanya amazone yabaye menshi, kugira bene igihugu ibyo bahora baja kurondera kure babironke hagufi, gutyo bagume no ku kivu.
ikindi kibazo cyabajijwe bavuze ngo amakori yaraduze ngo ku bidandazwa bimwe bimwe ngo ariko ngo dusanzwe dushora ubutare nabwo bwozana amahera. Mwana mubizi nimba mushaka amabarabara, mushaka ibitaro vyiza, mushaka amashuri meza, mushaka amatara n'amazi n'ahandi bifatari mu makori n'amatagisi, nivyo vya mbere bizana umwenegihugu wese ategeza kugira ico atanze. Nico gituma dukunda kunegura cane, turanegura cane abadandaza banyegeza ntibatanya itagisi ni y'abenegihugu bagiye kugura sigwiwe, umudandaza n'abacajana mu gihe ca leta n'abenegihugu. Amakori ni umudandaza azana ku nyungu yarose ni kori. Rero ntagira bidoga ngo ikori ryaduze ngo kandi ubutare, novuga yuko ubu uriko wigisha yuko abantu ataco boterera mu itunga ry'igihugu. Hanyuma rero ubutare nk'uko babivuze nabwo burazana amahera mu gihugu, kandi mwarabonye yuko kare wasanga mu mahera azokora mu mwaka yazokwinjira ubutare bandika ubusa. Mugo mwarabonye yuko ubutare twataguye kwandika amahera azokwinjira. Rero dushoye ubutare bwinshi niko tuba dutomboye ko tuzokubaka vyinshi by'igihugu, biba vyoroshe. Mugabo ntibica bihagarika amakori n'amatagisi kuko umwe n'igihugu wese ategereza kugira ico aterereye. Hanyuma rero ikindi kibazo cyabajijwe ikibazo kijanye n'ibarabara rya gatatu, igice cyahagaze gukorwa nticyahagaze. Reka ndababwira navyo nyene ngo abarundi babimenye. Muribuka yuko Tanganyika rwaduze rukonona vyinshi. Kirya gihe rero niho twagiye kubona yuko ibarabara tutarikomeje ikiyaga Tanganyika gishobora kuzorisambura, duca dusubiramwo ivyigwa gushasha. Tugize ivyo vyigwa rero gushasha, novuga amahera yo gukora iryo barabara yaciye aba menshi, ayari yaratekanijwe yaciye yitwa make kuko twaciye duhomba ibirometero 15. Ubu rero ayo mahera turiko turayarondera kugira ngo kiya gice kibandanye, na cane cane mbere no bizeza menga turatanguye kubona naho azova, kuko mu kubaka mwene bijya bintu bizimvye cyane dukoresha amahera y'ingurane, tubagurana hanyuma tukazokwishura. Turamaze kubona rero aho amahera ashobora kuzova, twakwizera nuko igihugu ntikibakwa ku munsi umwe, tuzaturagenda ku ntambwe. None ndabizeza ko niriva mu gisagara ca Bujumbura rigenda igitaza nyene naryo nyene ivyigwa vyaraheze, ubu bariko batanga amasoko kugira ritangure kubakwa. Rero iryo barabara rya gatatu mugire mureme iryahagaze, ahubwo nayo mahera yaciye akena kubera twasubiye ivyigwa tukarikomeza ku rutugo ryari bikomeye. Ikindi kibazo cyabajijwe ni ikibazo y'amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana, aho barivye abenegihugu mbere n'uno munsi baguma basaba. Nagandabwiye yuko baramaze guca imbere y'ubucamanza kuko byagiye twashaka kumenya neza ingene vyagenze, barabimenye. Hanyuma ama microfinance menshi ubari imbere y'ubucamanza. Ariko rero nongere ntera kama abacamanza nabo, kuko muri iyi minsi yaheze narumvise abariko bari Dodoma yo kumenga urubanza rwabo ntirugenda neza, ariko twabivuganye n'abijejwe bashikiriza amanza kugira ngo abo bantu bakurikirane. Umuti nuko bazogurisha ibintu byabo hanyuma bakariha abenegihugu, kuko abenegihugu bategerezwa kurihwa. Hariho abantu rero twabonye ko bagize ingendo yo kwiba abenegihugu baciye mu ma microfinance, naho nyene ubu ibanki nkuru y'igihugu iriko iraraba imikenyero yogira kugira ngo ntagire abazosubira kwiba abenegihugu. Ikindi kibazo cyabajijwe n'uwo nyene yabajije yabajije amahera leta yari ipanze ko igihe baharava mu kirimba ngo si cy'igihugu. Aho nyene niho twahereye na twebwe kugira amatohoza, ko twe twavuze tuti igihugu gitegerezwa kugira ikibanza c'iteka mu gisagara. Hanyuma rero dutangura tuti tumenye ni kwande, duca tugenda kuraba tuti mbega ninde ahora ariwa. Tubuze rero twarabuze umuntu ahora ariwa, tumubuze
niho rero twatohoza neza buke gushika aho dutora amazu yari ya leta abantu hari n'ayandi bari barigaruriye duheruka kugaruza mugabo murumva yuko tubuze uwahora arihisha ucawumva ko hari aha leta nyine mugabo burya mu mahera akora muri leta abantu bazabimenye murashobora kwandika amahera iyo adakoze ntaba yakoze ntasohoka iyo adakoze kuko murazi yuko twamatuba tuti deficit izongana uku mugiye umwaka uheze ari igihe usanga deficit yagabanutse kubera ibitakozwe amahera ntiyasohotse ivyo birabaho rero nababwira yuko ntaho ayo mahera ntigeze asohoka kuko twarahabuze mugabo rero twaciye twigira inama yo kubaka neza ikirimba murumva ayo yahora atekanwa ngo azopangwa niyo twaciye dusa nuko dukoresheje mu kubaka neza ikirimba cy'umukuru w'igihugu nacyo nyene kikaba kiri ku musohozo kuko ni vyiza umugabo yubahirwa ahataha mwavuze rero n'ibijanye n'ibiturire kutagira ikigongwe ku mujyi w'ibiturire cyangwa umunyonora itunga rya leta ati twarababwiye amahera yagiye yarasubijwe kandi iyo asubijwe aca mu kiya cya leta turiho turategura amahera azokora mu mwaka rero ayo mahera arakora akoreshwa muri ayo yandi kuko aba ari mu kigega cya leta uyu munsi rero novuga amahera ahari kuri ijya konte tuza turaka abivye uno munsi hariko imiliyaridi 9 miliyoni 855 ibihumbi 503 n'amajana n'amarundi amadolari naho hariko ibihumbi 233 na 67 y'amadolari amayero hariko ibihumbi 39 n'amajana 950 murumva gushika ubu ariyo naganda babwire kubera ujya mugambi ubunyonyezi burya buriko baragabanuka cyane kuko tuguma turondera imikenyuro abantu rero abakoze ibyaha ubu ayo yariha mugabo ari imbere y'ubucamanza kuko twararose umwanya wo kubabwira uti subiza utaririrwa urahishengezwa none abase gusubiza ubu nta kundi ubu tubashyira imbere y'ubucamanza kandi barariha ntidushaka ko babandi bahora bagira ngo nzofungwa ngo ndayarye ngarutse ubu uzohanwa kandi ushike utakigira namba arasubizwa rero ikindi kibazo cyabajijwe ni imigambi tuvuga hanyuma hageze kuja mu ngiro ntije mu ngiro erega n'ababeshi barabaho mwatazagaruka bajya b'amasaka bajya twagiye kubona yuko bitariko biragenda neza dusanze bakoresheje amahera y'abadandaza cyane muri kariya karere k'Imuyinga abo rero nabo nyene turiko turabakurikirana ayo mahera basubize mugamanzu bari bamaze kubaka amazu bazokoreramwo mugabo mu nyuma barashoboye kubona ko nabo barabashaka tubaha amatongo baje kuyahigisha amahera tuca rero turatohoza iyo bazoja kuyarondeza amahera twaragiye rero turabona bene umugambi b'ukuri turiko rero turagirana ibiganiro kugira urya mugambi wo kurima amasaka uzobandanye ibiganiro na bene umugambi b'ukuri atari bajya abarabaci b'amahera hariho abadandaza rero batanze ibikoresho byo kubaka abubatse bafise ibyo bishyuza abo nabo igihugu kiriko kirabatunganiriza kuko mbere nagandabwe yuko ari imbere y'ubutungane wararongoye iryo shirahamwe bari imbere y'ubutungane kugira ngo asubize ibyo yatse abadandaza hariho umugambi wo gushora wo kugwiza ibitegwa njabuka amazi kugira ngo tubishore muri ivyo rero harimo amavoka twasanze amavoka ari igiterwa gishobora kuba njabuka amazi bikazana n'amahera menshi mu gihugu n'abene gihugu bakagitungira ko twasanze ivoka izana amahera menshi nico gituma rero muri uwo mugambi kugira tugwize imbuto tugwize imivyaro twashatse yuko na leta ishiramwo ukuboko ajya amahera mwabonye yateguwe muri uwo mugambi nayo kugwiza imivyaro bwiza icihabwa bene gihugu
barime kuko turazi ko nabo igihe bazoshora bazotanga amakori ya mahera yava mu gihe cya leta agaruke, bazotanga amakori n'amatagisi. Rero amavoka turabona ko ari igiterwa gishobora kuduteza imbere. Bavuze ipampa ryo dushaka ko ritera imbere kugira ngo n'ishyirahamwe Afritextile rironye ipampa rihingura. Ipampa rero naryo nyene turiko turaba ingene kogera uko yosubira kuvyura uburimyi bw'ipampa. Uburimyi bw'icayi turiko turabatera intege, mwarabonye ko igiciro cyaraduze ubu ku barimyi b'icayi, kandi tubandana tubiharura neza kugira ngo umurimyi ntiyigera ahomba. Umurimyi ararima, hanyuma dushoye hanze amahera yinjiye umurimyi nawe agaca aronka akarushirije kuko tuba twagurishije menshi. Rero tuguma dutera intege abantu bose barima ibiterwa njabuka amazi. Si ibyo byonyene, turashobora kurima n'ibindi biterwa byinshi bikajabuka amazi, n'ibigori umwimbu ubaye umusesekara twese twarose ibyo dufungura, nta kibuza ko tubishora hanze navyo nyene bikaba ibiterwa njabuka amazi. Ikindi kibazo ni kijanye n'ubusumbasumbane bwo mishahara cyane cyane kuri hamwe yegamiye leta. Ubwo busumbasumbane ibiharuro bariko barabikora n'ubu. Erega ikintu gitangaje ubu twamaze kubona ingene bikorwa. Nari nabivuze mbere mpere ku bakora mu kinyamakuru RTNB, nababwiye nti none ko tuzi ibiharuro ingene biharurwa ubu, none mwewe ntimwobiharura mukabizana. Ubu rero batubwiye mu bushikiranganje ko bariko barabiharura. No mu butungane twamye tuvugana, ariko ubutungane ko dusanzwe turiko turabuhinyanyura n'ubugwego koko, murumva yuko ibiharuro ntibizomera kujya ku bindi biharuro vyari biri mu bindi bisata, kuko ubutungane si gisata n'urwego. Niho rero tuzobiharura ukundi nk'uko ari urwego. Ikindi kibazo cyabajije n'amatongo ari hajya ku Kirimba kwa Ntare, nababwiye igituma twayasubije nuko kare twiyumvira yuko tuzohubaka Ikirimba aho umukuru w'igihugu azobaba, muga tugasanga twarosa ahandi, icyo gituma twaciye tuhagabanya, hasigaye gusohoka ari gategeko nyene muriko muravuga. Ngira ngo abahanuzi b'umukuru w'igihugu baravyumva yuko iryo tegeko rikwiye gusohoka n'ingoga, nakwiye gusohoka n'ingoga. Niryo barindiriye, turabizi, umwe wese amenye ahasubijwe n'ahatasubijwe. Nagira ndababwire kandi n'ahatasubijwe hariho abo tuzoshumbusha tubahe ahandi hajya haruguru, kuko hari ahandi hantu hari aha leta hari hategekanijwe kuzokubaka Ikirimba, mugabo harashobora kuzoshumbushwa n'abo bandi bazoba batasubijwe hariya ku ruhande rwo hepfo.